Ingwano zikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zongeye gutuma benshi bongera kwibaza ku buzima bw'ingabo z'abarundi. Nyine ingabo zararungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ni mu nyuma y'iko rero uno munsi wagaragaye amashusho canga se amavideo arimwe arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana bamwe mu bazarendo basanzwe bifatikanya n'ingabo z'abarundi bariko baragiriza ingabo z'abarundi nyine kubitambika ndetse zikababangamira izo bashinjije nyine gukorana n'umuhari M23 nk'uko bigaragara. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera muri no ngwano canke ibibera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bemeza ndetse bakanagaragaza neza ko igiteye impungenge ndetse n'amacenga ari uburyo nyine aba bombi bashobora kuba bosubiranamo bikarangira nyine barasanye bigatuma hongera kuba ibibazo biremereye cane. Ibingibi twarabibonye inshuro nyinshi zirimwe canke sikabiri nyine abo hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku ruhande rw'abarundi ndetse no ku ruhande rw'abazarendo harakomeje kugenda hagaragara ibihe bitari byiza ndetse gushika uno mwanya ingabo z'abarundi zikaba zaragumye zitwararika nyine ariko igihe cyose ingabo z'abazarendo zarasubiranyemwo n'ingabo za FARDC bararasanye ku rugero rudasanzwe ndetse benshi barasiga ubuzima, abandi bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya nyine bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bakomeje gutegwa impungenge n'ubuzima bw'ingabo z'abarundi. Ni mu nyuma y'iko rero nyine abazarendo babibwiye minisitiri w'umutekano canga umushiranganje ajejwe iby'umutekano nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo nyine abonaga yuko bariko baramusomera bimwe rero mu byo bagiriza ingabo z'abarundi. Mu Burundi kandi hari ibikomeje kugenda biravugwa bigendanye n'amatora, aho amatora yo mu Burundi akomeje kugenda arabingora abahizi. Benshi bakaba bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko ibigendanye n'aya matora adashobora kuba nyine abo bama bagiriza yuko nyine ibigendanye n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD waba waramaze kwigarurira amatora canga se kuyiba nk'uko bigaragara. Inyuma yaho rero urunani Burundi bwa bose rutangarije ko rero rubona ko amatora yimirije adashoboka nyine kuko rero abashaka kwitoza muri rusange batari ko rero bashikira abanyagihugu ngo babashikirize imigabo n'imigambi biturutse nyine ku ngorane yo kwiyunguruza yaratewe n'ubukene bw'ibitoro. Benshi barakomeje gukonfirma yuko ibigendanye n'amatora bitazoba. Ni mu gihe nyamara gushika no mwanya abatari bakeya bongera bakagaragaza neza yuko amatora agiye kuzaba, ndetse ko binatangazwa n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi Nyiriteka Reverend Ndikuriyo. Turaza kwerekeza ku ngwano imaze imyaka myinshi hano kuri isi. Ni ingwano iri kwirahuza igihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine nk'uko bigaragara. Iyi ngwano kandi irakomeje gutera amakenga aho Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine akomeza kuvuga yuko ingabo ziwe ziriko ziratera intambwe ikomakomeye cane yo kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burusiya nyine ku butaka bwa leta ya Moscow nk'uko bigaragara. Nyuma yo kwinjira mu ntara ya Kursk mu mwaka uheze 2024 uno mwanya biravuga yuko hari ikindi gice nyine kinjiyemo n'izi ngabo za Ukraine, ahavuga yuko nyine ndavuga Perezida Vladimir Zelensky avuga yuko ingabo zabo ziteguriye kuba zokongera nyine gufata ingabo intambara zikayisubiza aho yoba yaraturutse. Ni mu gihe bivuga yuko rero nyine Perezida Donald Trump arongoye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko arakora iyo bwabaga kugira ngo anywanishe ndetse yumvikanishe izo mpande zombi. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yemeye ku nshuro ya mbere ko ingabo ziwe ziriko zirakorera mu karere ka Belgorod ni mu Burusiya karahana urubibi na Ukraine nk'uko bigaragara. Ngibi byose biriko birakogwa ku mvo zo gucingira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara, birimo nka Sami ndetse na Kharkiv ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye birimo nka Donetsk nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mukomeje kubana natwe, mukomeje kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe kuri no mbonesha kure yacu aina yanyu Burundi News TV. Ndabashuje mwese kandi ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere usengaha reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu
ubare natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku makuru abagezwe ari karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, aho twibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese kuba twumviriza rero muri mu gisagara c'ubudandaji, mu gisagara ca Bujumbura nyene, abari Igitega, abari mu yandi makayitsi yamwe namwe muri kino gihugu cacu c'u Burundi, mwese turabifuriza kumererwa neza, turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mukomeje kugenda muradukurikira canga se nyine abakomeje kugenda muratwumviriza muri no mwanya, abari ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abatwumviriza kandi muherereye mu karere k'ibiyaga binini cange mu karere k'ibiyaga bigari, mwese ndabahaye ikaze ndanabifuriza kumererwa neza. Reka mbibutse yuko kandi ushobora gutanga ibyumviro byawe, ushobora gutanga igitekerezo aho wabo uherereye hose. Ikaze kuri mwebwe mwese. Reka makuru tuyatangurire ku bibazo bimwe na bimwe bikomeje kugenda birashikira ingabo z'u Burundi. Haramaze igihe kinini ingabo z'u Burundi zirungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imyaka iharugwa hagati y'ibiri n'itatu irarumanye ingabo z'u Burundi zirungitswe nyine mu bikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano, ariko kandi bakigerayo rero barahawe andi mabwiriza mashasha yo kwifatikanya n'ingabo za Kongo n'indi mihari imwe n'imwe mu rugamba rwo guhangana n'umuhari M23 nk'uko bigaragara. Ingabo z'abarundi zaratswe amatelefone ku mirongo y'imbere ku rugamba, zarahuye n'akamaramaza ndetse nyinshi zaragiye zigwa kuri urugamba, izindi zarishwe. Izi ngabo zaragize ibibazo rero byo guhabwa amategeko nabo badahuje nyine ururimi canga se abo badahuje ibyumviro by'ingwano, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda adushikira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko ibyo bikorwa byose bikomeje kugenda bigaragara ari bimwe mu bintu byakomeje kugenda biratuma ingwano zikomeza kugenda ziragorana. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugera avuga yuko ingabo nyinshi z'abarundi zarahuye n'akamaramaza mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndetse no mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza uno mwanya ingabo z'abarundi ziramaze igihe zikorana n'imihari imwe n'imwe igitandukanye, ariko kandi igiteye amakenga n'ubuzima zikomeje kubamwo, aho hari ubwoba bwinshi bw'uko nyine abazarindo bashobora kuba botangura kurasana n'izi ngabo mu nyuma y'uko rero impande zombi zitariko zumvikana. Uno munsi hagaragaye amwe mu mavideo ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abazarindo barakariye ingabo z'abarundi, ndetse banagaragaza neza yuko bakomeje gutegwa impungenge ndetse bakomeje kugenda barategwa nyine n'amakenga yuko izi ngabo z'abarundi zaba ziriko zirakorana n'umuhari M23 nk'uko bigaragara. Ingabo z'abarundi ntacyo ziratangaza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse no ku ruhande cane rw'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi ntacyo yari yashikiriza abamwe nyine b'abanyagihugu ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ibibera muri Kongo. Abagwanyi b'imitwe yitwaje ibigwanisho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Kongo yitabaje nyine ngo bayifashe guhangana na M23, barashinza ingabo z'abarundi gufasha ziriya nyeshamba za M23 nk'uko bigaragara. Babigaragarije umushikiranganje nyine mu mushikiranganje mu byajejwe ari mu umutekano nyine muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yitwa Guy Kabombo, ubwo rero yahuriraga n'abahagarariye wazarindo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivuga ko hasanzwe hari ingabo nyinshi z'abazarindo iz'abarundi, aho nyinshi nyine ziri mu bikorwa bigendanye no gukingira icyo gisagara ku mvo zo kugira ngo umuhari M23 utaziroha canga se utazasatira urubibi urahana Uburundi ndetse na Kongo imbibi nyene. Ingabo z'abarundi n'abazarendo bari mu bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yitabaje ngo zifashe ro guhangana n'umuhari M23 ukomeje kugenda urafatana ibice bimwe bigiye bitandukanye. Izi ngabo icyakora M23 irakomeje kuzikubita ababaza mu nyuma yo kuzirukana mu migi igitandukanye nko mu gisagara ca Goma n'imicungararo yacyo, ukamanuka muri Kivu y'Amajyepfo muri za Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyine, naho izi ngabo zarahuye n'ibibazo biremere cyane. Ingabo nk'uko bigaragara z'abarundi zigizwe n'amabati yashika murane nibo bari bacungereye ikibuga cy'indege cya Kavumo, ariko M23 ihageze
yarakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, yarakoze amapasiyo menshi cyane aratuma nyine amapozisiyo menshi y'ingabo z'abarundi yose asenyuka zica zirahunga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose kandi byarakomeje kugenda bigaragaza ndetse binerekana neza yuko umuhari M23 witeguriye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ubashe kuba nyine wafata ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho rero akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko ibibazo bikomeje kugenda birakomera ndetse bikomeje kugenda birafata indi ntera, aho bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera muri no ngwano bemeza neza yuko nyine uyu muhari wamaze kumenya amakuru agendanye neza nuko ingabo z'abarundi zaba ziriko zirifatikanya canke zaba ziriko zirakorana n'uyu muhari M23 nk'uko bigaragara. Umwe mu bahagarariye abazarendo yaragaragarije uyu mushikiranganje w'ingabo nyine za Repubulika Iharanira ya Kongo ko imwe rero mu mbogamizi abazarendo bakomeje guhura nazo rero ari uko ingabo z'u Burundi zikomeje gufasha M23. Ati twebwe bazarendo nyine turi guhura n'ingorane mugabo ku mirongo y'imbere ku rugamba bijanye no kuba nyine muri komine kuba rero muri kumwe n'umuyobozi wacu ndetse na komanda wa FARDC muri aka karere, mugomba rero nyine kutubwira intego ndetse na misiyo y'ingabo z'abarundi muri kino gihugu cyacu. Uhagarariye abazarendo yagaragaje nyine ko buri gihe iyo we na bagenzi nyine bari mu nzira yo gukubita M23 birangira ingabo z'abarundi zibavangiye ndetse zikababuza ko bazotanguza ibindi bitero. Nyamara ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo z'abarundi cyane cyane bamwe mu barongoye ingabo z'abarundi bemeza neza yuko kwisukira cyane nyine uyu muhari wa M23 ari ibibazo biremereye cyane ndetse ari kwikururira akaga nk'uko bigaragara. Ati rwose hano muri Kamanyora ubwo rero buri gihe twari mu nzira zo gukubita umwanzi, ariko kandi ingabo z'abarundi buri gihe ziratubwira yuko nyine tutemerewe kugaba ibitero ku mwanzi. Kuri ubu rero nyine umwanzi arakomeje kujya imbere. Ese misiyo yabo ni uguherekeza umwanzi aje rero kudutera cyangwa no kudufasha twebwe abanyekongo? Wazarendo rero inashinza ingabo z'u Burundi kuba rero nyine ari nazo zagize uruhara mu gutuma M23 inafata ibice bimwe na bimwe birimo nka Nyangezi ndetse igisirikare cy'u Burundi ntacyo cyari cyotangaza kubigendanye n'ibi kiribo cyagirizwa, ariko kandi turaza kugenda nyine tubaza umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza kugira nawe nyine agira icyo asigura cange agira ibyo atangaza kubigendanye n'ino ngwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu ngubu kandi tukiri ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barakomeje gushimangira ko ibigendanye n'amatora atabihari, mu nyuma y'uko rero bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko amatora yimirejwe mu Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamaze kugenda nyine urayatwara, aho bivugwa yuko hakomeje kwibonekezamo utunenge. Ni nyuma yaho rero urunani Burundi bwa bose nyine buretse gutangaza binyujije mu muvugizi wabwo Kefa Niyibizi kubona yuko amatora yimirijwe mu Burundi adashoboka kuko abashaka kwitoza muri rusange batari ko rero bashika ku banyagihugu nyine ngo bashikirize imigabo n'imigambi biturutse ku ngorane zo kwiyunguruza zaratewe n'ikena ry'ibura ry'ibitoro mu Burundi. Ubwo runani rukabona ko nyine hakenewe ibiganiro bihuza abarundi mu ntumbero yo kumvikana nyine ingene hoshigwaho inzego zotowe. Diodoni Bashira Hirhinze, umushikiriza w'amanza akaba n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi, avuga yuko kugira amatora ashoboke hari ibintu bidahara nyine iyo hahazemo nyine na kimwe, iyo habuzemo na kimwe haba igisusa rero c'amatora. Ikigira kane rero iyo gihaze amatora adashoboka ni sentare yigenga ijerejwe kubahiriza ibwirirwa shingiro. Muri kino gihe urongoye sentare ngo ni n'umuntu yabonetse rero atoteza abatavuga rumwe na CNDD-FDD.
umushikirizwa manza Dieudonné bashira hirinze nyine avuga yuko ibintu byose byatunganyijwe kugira amatora anigigwe mu menshi umurundi nyine ntashobore gutora ico yifuza ahubwo kugira aterekwa ko nyine abamutwara uko rero bashatse kuko nyine ataba yarabatoye bakaba batowe nyine n'abazibiye inzira zose za demokarasi guhamagarira abantu mu matora ibintu by'intahara bitahari nyine n'urukino gukina ireresi ari azi neza ko ibyo rero akina atakuri kubirimwo uyu mwaka hazoba rero uruhendo ngo nta matora hari na matora gushika uno mwanya batari bakeya bemeza ko yamaze guhagarara mu gihe ku ruhande rwa CNDD-FDD bamemeza neza yuko amatora agomba kuzaba ndetse bakaba bagaragaza ndetse banerekana ingene aya matora agomba kuba iyobaho uko byogenda kose nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira yuko aya matora yimirijwe azoba mu kwezi kwa gatanu nkuko amakuru mu kwezi kwa gatandatu nkuko bikomeza kugaragara bavuga yuko ateye amakenga ndetse anateye impungenge kuri bamwe nkuko bikomeza kugenda bigaragara twinjire mu ngwano imaze imyaka myinshi iri kwirahuza igihugu c'Uburusiya ndetse na Ukraine nkuko bigaragara hagati y'abategetsi bombi bamaze igihe bariko baramarana kugeza ubu perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yamaze kwemeza ikindi gice ingabo ziwe ziriko ziragwaniramo ku butaka bwa leta ya Moscow nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga na makuru kugeza ubu ngubu nyine ashobora kuza gutuma ingabo za Ukraine none zishobora kongera kugabwa ibitero bikomeye cyane nyuma y'ibyazishikiye ubwo zinjiraga mu karere ka Kursk umwaka uheze 2024 umukuru w'igihugu ca Ukraine perezida Vladimir Zelensky yemeye ku nshuro ya mbere ko ingabo ziwe ziriko zirakorera mu karere ka Belgorod ni mu Burusiya na gace kana imbibi na Ukraine nkuko bigaragara kuri uyu wa mbere uheze yaragize ati turakomeje gukora ibikorwa rero bifatika mu turere duhana imbibi ku butaka bw'abanzi kandi ibyo nukuri kose intambara iragomba gusubira aho yaturutse amajambo yiwe nyine yerekeje no mu karere ka Kursk mu Burusiya aho Ukraine ikomeje kugira agace rero gato nyuma y'igitero gikomeye yahagabye umwaka uheze nkuko rero iyi nkuru dukesha Euronews bivuga kuva icyo gitero Moscow nyine kuva icyo gihe Moscow yisubije igice kinini cyane cyaho hantu ho mu karere ka Kursk Perezida Zelensky kandi yaranavuze ko intego nyamukuru ari ukurinda uturere two ku mupaka twa Sami ndetse na Kharkiv ni muri Ukraine ndetse no koroshya igitutu ku bindi bice rero by'umurongo w'urugamba cyane mu karere ka Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine mu kwezi guheze ingabo z'Uburusiya rero zaravuze ko Ukraine yaragerageje kwambuka mu karere nyine ka Belgorod ariko zivuga ko nyine ibyo bitero byarasubijwe inyuma nkuko bigaragara perezida w'Uburusiya perezida Vladimir Putin yaragabye igitero simusiga muri Ukraine mu mwaka wa 2022 aho kuri ubu Moscow igenzura hafi ibice 20% by'ubutaka bwa Ukraine Uburusiya burahakana ibirego bya Amerika rero n'Uburaya bivugwa ko iseta ibirenge ku cyifuzo ca perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine perezida Donald Trump mu bigendanye no guhagarika ingwano icyakora amakuru yashizwe abona agaragaza neza yuko ku ruhande rwa perezida Vladimir Putin arongoye Uburusiya nyine haba hari imigambi ikomakomeye cyane imigambi igendanye nyine n'ibikorwa bigendanye no guhagarika ingwano nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nga mu karere k'ibiyaga binini abayobozi batanu bo muri Kenya bari barashimuswe barikuwe inyuma y'amezi ashika muri 2 kuri uno wa mbere umushikiranganje mu byajejwe ari mu umutekano mu gihugu yitwa Kipchumba Murkomen yaratangaje ko abayobozi batatu ba Kenya bararikuwe mu nyuma y'amezi arogwa muri 2 barashimuswe n'abakekwa kuba rero mu kuba intagongwa z'abayisira mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu ca Kenya kirongoye na perezida Dr. Samuel Ruto William abantu bitwaje imbunda rero barakekwa ko bakomoka mu mahari wa Al-Shabaab ufisanye isana Al-Qaeda barashimusa abayobozi b'imidugudu bari abayobozi bashyizweho na guverinoma
mu ntara ya Mandera muri Gashyantare hafi y'umupaka wa Somalia, aho rero izo ntagongwa zifise ibirindiro. Abayobozi bararekuwe ni Mohamed Adawa, Mohamed Hassan, Abidi Hassan ndetse na Mohamed Nola Hache ndetse na Ibrahim Gaboa. Nkuko bigaragara rero uwitwa Mlokmeni yarabwiye abanyagihugu nkuko rero nyine bitangazwa na NTV Kenya ati twarahisemo gukorana n'abaturage ndetse no gukorana na guverinoma y'intara ya Mandera, kandi iki gikorwa rero cyeze imbuto. Ibitangazamakuru byo muri Kenya birimo nka NTV byaravuze ko Al-Shabaab yarajyanye abayobozi irabambukana ku mupaka irasubira mu gihugu ca Somalia. Somalia iramaze igihe kinini cyane irimo ingwano ziremereye cyane aho yibasiwe n'imihari y'iterabwoba irimo nka Al-Shabaab, aho mu myaka yaheze ingabo z'abarundi nyine zaramaze kwinjira muri icyo gice mu rwego kugira ngo bifatikanye mu guhangana n'ibikorwa by'umwanzi, aho ingabo z'abarundi zaragize uruhare nyine mu kurabira hamwe uburyo rero buhangana ndetse no kurabira hamwe uburyo bashobora gukomeza gusubiza inyuma ibikorwa by'umwanzi. Ingabo z'abarundi zarafashe ingingo yo gusubiza inyuma nyine uwo mwanzi igihe yari yaramaze kwinjira mu gace ka Mogadisho, nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga ni mu mugwa mukuru w'iki gihugu ca Somalia. Reka mbashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse no kutwumviriza, twongere kugaruka mu kanya.